Bakunzi ba Mashariki TV turabaramukije. Kuna musure hejuru twabazaniye umutumire unabase uwundi ni umukuru w'umugambwe MSP INKINZO akabazwe kwizina rya ico yitungiye Juma Omar. Ni mu gihe abarundi batari bake igenekerezo rya 15/0 hibukwa igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Petero NGENDANDUMWE mu mwaka w'1965. Uwo nawe akaba afise igihagararo kidasanzwe mu mugambwe MSP INKINZO nkuko tubiyagirwa na ico yitungiye Juma Omar arongoye umugambwe MSP INKINZO. Murakoze. Umushikirangoma wa mbere Petero NGENDANDUMWE mu ngendo yacu ya politike mu mugambwe MSP INKINZO twamuhaye igihagararo gikomeye kuko yari umusangirangendo w'umuganwa RWAGASORE. Abo bantu babiri rero bakoze ibintu bikomeye cyane kugira turonke intahe yo kwikukira kurama duhimbaza itariki imwe z'ukwezi kw'indwi kira mwaka. Rero umushikirangoma wa mbere niwe yashoboye kubandanya ahabuza intahe yo kwikukira mu gihe umuganwa RWAGASORE yari yaragandaguwe. Rero tumuha ikibanza gikomeye, tumuha ikibanza gihakwa kungana n'icagwagasore kuko kanatsinda n'umwami yari yaramugize incungu y'abarundi. Ico ni ikintu gikomeye. Nkuko tubizi umuganwa RWAGASORE yatsinze amatora mu mugambwe wiwe iprona itariki 18 Nyakanga umwaka w'1961 hadaciye n'ukwezi igenekerezo rya 13 Gitugutu umwaka w'1961 aragandagurwa ukwezi kutarahera. Vyumvikana ko mu bijanye no gutunganya ibikorwa byo mu mpapuro mwishamwe mpuzamakungu ONI atacari bwakogwe. Uruhara rwa Petero NGENDANDUMWE goba ruruhe kugira ngo Burundi bushikire intaye kwikukira? Nkuko dusanzwe tuvyumva twabibwiwe twegereye abakurambere rwari uruhara rukomeye gose cyane kandi n'ubu rurigaragaza kuko biranumvikana. Umuganwa RWAGASORE yagandaguwe imbere yuko turonka intahe yo kwikukira. Hanyuma umusangirangendo wiwe NGENDANDUMWE n'abandi bari basanga ivyo vyumviro ntibaciye bahagarika, ntibaciye bacika intege, ahubwo bakomeje urugamba baguma baja hanze mu makungu gusaba gutakamba. Mbere umushikirangoma wa mbere Pierre NGENDANDUMWE niwe yararongoye umugwi ujejwe guhabuza intahe yo kwikukira, ico twita commission préparatoire à l'accession de l'indépendance du Burundi. Rero murumva yuko umushikirangoma wa mbere Pierre NGENDANDUMWE yakoze ibintu bikomeye cyane, yakoze urugamba rukomeye arukora kugira Uburundi n'abarundi tube abaturi tuve mu bukoroni. Rero murumva mwese yuko umushikirangoma wa mbere Pierre NGENDANDUMWE ari gahara mugamba ntibacura ico gihe. Mu yandi majambo naho umugambwe iprona wari watsinze amatora byaboneka ko Uburundi buca buronka intahe kwikukira iyo hataba NGENDANDUMWE na bagenzi we abagiye imbere intahe kwikukira y'u Burundi yari gushobora kunigirwa mu menshi. Ego yari gushobora kunigirwa mu menshi kuko ubwa mbere hariho umugwi udakeneye ko twikukira tuguma mu bucakara. Mugabo umugwi wa RWAGASORE na NGENDANDUMWE bobo barajyumye ko barigumako position bafashe iguma ari ya yindi nyene. Urumva twomushimira NGENDANDUMWE ko atigeze ahemukira iragi rya RWAGASORE. Biranavugwa ko amaze kugenda kwemanga ko Burundi butegeza kwikukira mu ishyamwe mpuzamakungu ONI hariho amatariki atandukanye bari batanze bati Uburundi nibwikukire kuri iyi tariki. Mu bito bitandukanye baravuga mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa kane, ariko Uburundi bwikukiye itariki yabaye itariki imwe mu kakaro umwaka w'1962. Mu byo mumaze gutohoza iyo tariki yavuye hehe? Mu bisanzwe iyo tariki biragaragara ntaho bideha. NGENDANDUMWE yayipropojeje muri Nations Unies. Ati kubera iki? Bo bari batubwiye amatariki agwa mu gihe c'imvura mu rushana mu kwa kane cyane mu kwa kabiri. Mugange NGENDANDUMWE aravuga ati oya uyu munsi mukuru wacu
w'Uburundi n'abarundi ni woba mu gihe c'imvura y'abarundi boshwiragira turakere ko tuwigina neza rero reka ube itariki imwe mu kakaro 1962 ni Ngendandumwe ya propose yo munsi kuko ni nawe yararongoye uyo mugwi ujeje guhabuza ukwikukira ku Burundi. Ego tukiraho nyene umwami Mwambutsa Bangiricenge yaragenye ku ncozo bizose umushinga ntahe Petero Ngendandumwe ngo amubere umushikirangoma wa mbere ariko nta mahigwe yagize y'ukuramba. Petero Ngendandumwe yarafise igikundira ikihe narijya yishwe agandaguwe mu mugambwe MSP mwibaza ko yoba yaziziki. Nabivuze ati hari abifuza ko twikukira n'abandi batifuza ko twikukira. Rero umwami mu kumugena yarasanzwe amuzi ko afise ivyiyumviro nk'ivyo muhungu wiwe umugani wa RWAGASORE. Afise ubumenyi bwinshi cyane. Rero mu kumugena ubwa mbere mu 1963 yaramugenye aramusubiriza na leta yiwe hanyuma bahashira Albene Nyamoya aratwara mbwa mu nyuma nawe nyene bibananiye umwami aramutakamba ubwira kabiri ati ingubogore abarundi n'Uburundi. Igihe yashinga leta yiwe hari abaciye baja mwibarabara kumwiyamiriza abace bamwiyamiriza no kuvuga batari bashigikiye igenwa rya Ngendandumwe nk'umushikirangoma wa mbere. Ivyo vyose biraboneka ko Ngendandumwe yarakunzwe n'umwami naho hariho abamwanka mbere bita ko bari umugambwe iprona. Ego igihe Ngendandumwe yaramuswa ubushikirangoma bwa mbere cari igihe kitari kibangutse muri politike y'u Burundi haravugwa ivy'imigwi ya Casablanca ya Monorovya mu gihugu kibanye c'u Rwanda hariho impunzi zari zarahungiye i Burundi mu myaka ya 58-59 kubwanyu ico gihe cari coroshe ko bose bashobora kumugirira icizero ko yoshobora gutunganiriza abantu bose mu gihe akarere n'igihugu hari ivyo bibazo. Bamwe baramwizera n'umwami yaramwizera yaramufite icizero tufatiye kuri leta Ngendandumwe yitwa amahoro n'amahonda bisigura yuko yifuza amahoro yashakira Burundi amahoro yashakira abarundi amahoro ko babana mu bumwe. Ico kibazo ca Moronvia na Casablanca byariho kandi nivyaje mu gihe ca Ngendandumwe byariyo n'imbere ya Ngendandumwe mugabo birabandanya. Iciza nuko abatari bizeye byo Ngendandumwe aza gukora nuko yashinze leta ihurikiyemwo bose mbere acafata aho mu bwoko butandukanye n'ubwiwe abagira benshi muri leta kugira icizere kiboneke umwami mugirira icizere inama nshinga amateka na nkengiza amateka ekana leta kandi ntawo bideha koko. Murabona yuko Ngendandumwe yagandaguwe Burundi buca busa nk'ubuguye mu manga kuko ivyo vyumviro byace binigirwa muri menshi cyari gegoye yaho abazungu bari batubivyemwo amacakubiri. Biraboneka ko muri iriya myaka hari hatanguye kuja haravugwa ibibazo by'abahutu n'abatutsi kanatsinda uravye uko umuganwa RWAGASORE yubatse ugwiwe uko Ngendandumwe yubatse ugwiwe bose babubakanye nabo badasangiye ubwoko ni gihamana canke bari bafise ico bagomba gushikako. Jewe twebwe mugambwe MSP INKINZO tubona ahubwo ko arakaroro keza beretse abarundi ati mupfiki nta na kimwe mupfa nta bwoko buhari tuvuga iki Kirundi tuba mu gihugu kimwe dufise imico imwe niyo karoro bashatse kwereka abarundi. Ukugandagurwa k'umuganwa RWAGASORE ukugandagurwa kwa Petero Ngendandumwe vyasigiye igikomere kihe igihugu c'u Burundi uravye vyage birakurikira muri politike y'igihugu c'u Burundi. Byarasize igikomere n'ikinogo kininiya kuko inyuma y'igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe murabona yuko haciye inyuma y'umwaka umwe haciye bahirika uburongozi bw'umwami. Imbisigura yuko kakagwi kari kinyegeje muri bya bindi by'amoko niyo kace gafata ubutegetsi. Mu nyuma murabona byaciye biba ibyirindwi na kabiri byaciye biba gahomera bunwa kuko nta camira cyari gihari.
ba bantu babiri babasangira ngendo bagendanye bakoreye hamwe bagwanye kugira uburundi n'abarundi bubeho atamuka hari bari barigiye bari baranigiye menshi bari baragandaguye murabona ko arico gikomere ubu abarundi n'abarundi uburundi n'abarundi dufise rero tubandanya tuvuga yuko abarundi bo birengera bakaza tukubaka uburundi bumwe uburundi buzira moko uburundi buzira karengane kuko murabona yuko abo bantu babiri batubereye akarorero koko tukiraho nyene uko umwaka utashe igenekerezo rya 13 gitugutu abarundi baribuka igandagurwa ry'umuganwa Republika RWAGASORE uwo munsi uratangirwa karuhuko urazwi n'amategeko igenekerezo rya 15/0 umunsi umushikirangoma wa mbere Petero NGENDANDUMWE yagandaguriwe ko benshi ntibawuzi ntaho wanditse mu mategeko y'u Burundi birakwiye ko Petero NGENDANDUMWE igihugu kitamuha ikibanza akwiriye ko hariho n'abavuga yuko umwami yari yaragenye ko nawe azohora yibukwa nk'incungu mu gihugu cy'u Burundi muri MSP mu bivuga kwiki twebwe muri MSP mugambwe MSP inkinzo y'ijambo ry'abarundi twama tubivuga kandi twama tubisaba ubwa mbere turasaba umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko yohisubiraga iteka umushikirangoma wa mbere Petero NGENDANDUMWE kanatsinda n'umwami mwambutsa wa kane Bangiricenge yari yararemuteye no kuvuga abize ico gihe kuva muri 65 gushika hafi 67 iyo mukino ya 67 barigisha ko dufise incungu zibiri izo nyigisho zanigiye mu menshi n'umuzo wa Republika tubana yadusaba nyene cubahira umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko yosubira kamuha iteka tugasaba no mu guseveye ko wogira amatohoza yimbitse kugira abarundi bamenye ukuri kwigandagurwa RWAGASORE n'ivyari vyinyigije inyuma y'iryo gandagurwa abo nyene banigiye muri menshi imigambi n'imigabo y'umuganwa Republika RWAGASORE n'umushikirangoma wa mbere Petero NGENDANDUMWE niyo baciye bafata ubutegetsi hanyuma inyuma murabona ivyakurikiye rero tuzobana tuvuga kandi dusemerera yuko mugambwe MSP inkinzo twifuza yuko uyu muntu NGENDANDUMWE urako atari umuntu adasanzwe yohabwa iteka ryiwe akarisubizwa nk'uko umwami mwambutsa wa kane Bangiricenge yari yararemuteye